uburyo twifata nibwo buzodetermina cyangwa se bwo buzozana ingaruka y'ibyiza by'Imana. Nimba twifata uko twishakiye bizo tuzana iyindi ngaruka. Nimba twifata uko Satani abishatse tukamwemerera bizo tuzana iyindi ngaruka. Mugabo nimba twifata uko Imana ibishaka nuko Imana ibishaka mu ijambo ryayo nabyo bizo tuzana iyindi ngaruka. Mugabo ingaruka zirarutana. Iyo ingaruka ziva kwa Satani zirarutana, muramaze kubyibonera. Ingaruka ziva muri iyi si zirarutana, muramaze kubyibonera. Ingaruka ziva ku Mana zonyene nizo ziza zishiraho ubudasa. Nizo ziza zishiraho ubudasa. Nico gituma ngusaba ngo wongere uyumvire, usubiza agatima mbere, wongere upfundike isezerano n'Imana, wongere ugire ikintu upfundikana n'Imana yawe. Wibuke ushobora kuba uri ahantu hanaka, ushobora kuba mu karere kanaka, ahantu wumva ufise amahoro, ukumva yuko uyu munsi bigusunikira gushima Imana, ukumva yuko ufise amahoro. Kumbura hari igihe wayishima egome mugabo ukayishima ubabaye, uvuga Imana nijyari nzova aha hantu, nijyari nzova muri ubu buzima, nijyari nzova muri iyi domene y'ubuzima, egome warayishima mugabo wayishima ubabaye. Uno munsi Imana yaragukuye igukora muri iyo domene, muri uwo mubabaro. Subira uyishime, bigutere kongera kuyishima, bigutere kongera kuyishima umerewe neza, uguwe neza, ujya wambara umerewe neza, wishime. Ntube wabandi nk'abandi bayiheba kubera ko bageze mu byiza, bakibagira yuko igihe kimwe bayishima bababaye. Ijambo ry'Imana rije kutubwira muri kano kanya ngo ahantu hose uri ibyo bintu byose ndabikwaye, ariko kandi menya ingene ubyifatamo, menya ingene ubyitwaramo. Kimwe mu bizogufasha mu gitondo nubyuka ukumva urahema, ukagenda ku kazi cyangwa ukagenda ku ishuri cyangwa ukaja mu aferi yawe, ukagaruka amahoro ushima. Zijya ntambuka ugenda uratera, hari abandi impande zawe bazitera co kimwe nawe. Kujya usohoka hari abandi baba basohotse, kujya winjira hari abandi baba binjiye, mugabo bose siko binjira. Hari abinjira bagaca bapfireyo, hari abasohoka ntibagaruke, hari abatera intambwe ntibatera iya kabiri, mugabo wewe uragatera ugatera iyindi, ejo ugatera iyindi, ejo ugatera iyindi, ejo ukimurikira aha, ejo ukimukira aha, ejo ukaja muri ibi ukaja muri ibi, ukaguma uri ngaho ukamengura igitangaza. Hari ico urusha abatabishoboye. Shima Imana nshuti yanje, ko mu gushima kwawe kuzotuma Imana ivuga ngo reka nongere ndamwimurira ahandi. Nico Bibiliya ivuga ngo tuva mu bwiza tujanwa mu bundi. Ikibazo si uko tujanwa mu bundi, siniko ndavuga ku ijambo ry'umugisha unyumve neza, ryo kuba mu mugisha gusa. Ndiko ndavuga ku ijambo ryo kuba mu mugisha ubwo tukamenya ingene tuwubamo. Bumwe mu buryo bwo kubamo neza ni gushima Imana. Bumwe mu buryo bwo kubamo, abantu barakunda kuvuga ubutumwa bw'umugisha. Yes, ni vyiza nitubwirwe ubutumwa bw'umugisha ko twarahezagiwe, kumenya Imana twarahezagiwe, ariko kandi ndakeneye kumva n'ikindi gice kivuga uburyo dukwiye kuba mu mugisha. Ndakeneye kumva n'ikindi gice kitubwira, kidukangurira, kidutera kamo yuko hamwe n'umugisha w'Imana hariho n'uburyo dukwiye kubamo. Kubera yuko uburyo uzowubamo nibwo butuma Imana yongera kuba provoke, ikazi kakongereza undi mugisha. Mugabo uburyo iyo bibayemo nabi ukabyitwaramo nabi, nashitse Buraya, nashitse muri Cameroon, muri Canada, nashitse muri Cameroon, nashitse muri Cote d'Ivoire, ntumbaze sinzi ngene Cameroon njemo. Aho uri hose bigaca bigutera kwibagira Imana yawe. Aho uri hose ukibagira yuko naho Imana, shimira Imana naho nyene ugeze, maze Imana ihabwa icubahiro muri byose. Imana ihabwa icubahiro naho hose, Imana ihabwa icubahiro muri buri kintu cyose. Nico cyifuzo cyane, kumva Imana yawe ihabwa icubahiro ahantu hose, mu bintu byose, muri buri kantu kose k'ubuzima bwageze. Ababariye ubuzima ndabyuka mu gitondo, iyo ndabyikeneye ca Canada, hari ibyiza byose, ibi byose nkabiraba. Ndagomba kubwira ngo ijambo niri mu mutima wanje, Imana ihabwa icubahiro. Kandi ibyo byonyine birama assurance yuko nta muntu n'umwe ashobora kumuhagara, nta muntu n'umwe ashobora kujya ku mugisha wanjye, nta n'umwe igihe cyose nzoba mpagaze mu kwizera. Nicyo Imana yabwiye
Yesuwa ngo nta muntu ku murongo wa 5 ngo nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Ahuri ibyo urimo, iyo domene y'ubuzima umaze kugeramo, ijambo ry'Imana rirakubwira ngo nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzobyitwaramo neza. Ushobora kuba muri Canada, muri Buraya, ushobora kuba muri Afurika, aho hose ugeze menya ngo nuhagara mu kwizera, ukizera ijambo, ukizera ugwishijwe Imana iganisha muri wewe, ukabihagarara ko, ugaheza ugashima, Satana azoza ubwo bazokwiguma, abadayimoni bazomutera, ubwo bazokubita ku rume bagende, abana b'abantu bazofata amadecision, abana b'abantu bazofata ama structure vyose bizobata kuwa amazi. Imana yawe, Imana yanje izoza itera kabiri kubera ko igukunda, ushakira neza, ushaka neza inshuti yanje iza kuja muri neza nanjye ndameze reka tumushimire kugira ijambo rije twongere duce twibukijwe yuko aho tugeze domene tugezemo arahacu kandi ko n'umwe azashobora kuduhagarara imbere ngo natwe umugisha wacu bari umugisha. Reka twongere dushime Imana. Urakoze Mana ko wongeye kuganiriza umutima wacu kandi uvuze neza, turahezagiwe, wongeye guterwa intege. Urakoze kubw'umugisha waduhaye, urakoze kubw'ibyiza bidukikuje, urakoze kubwa domene y'ubuzima tugezemo, ariko Mana urakoze kubw'inkomezi zawe ushiza kuduha ngo dushobore no kumenya ingene twitwaramo. Urakoze ko uyu munsi wongeye kudukangura twibutsa yuko umugisha udakwiye kutubera Imana, umugisha ukwiye kutubera ikiraro cyo gushima Imana bwawe. Ishimwe n'ibibi byawe Mana, ishimwe n'icyubahiro byawe Yesu, ishimwe n'icyubahiro byawe Wera byose mu izina rya Yesu. Amen. Amashimwe mwami Imana ushizwe hejuru y'amajuru,